Nongeye kubaramutsa ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi bakunzi ba Vyarashwe Podcast TV ndizera ko muguwe neza. Ndaramukije abanyarwanda, ndaramukije abakongomani, ndaramukije mwese mwagize amahirwe yo kumva runo rurimi ndiko ndakoresha. Ndabaramukije bivanye naho muherereye kuko birashika ugasanga bamwe bari mu bihugu bikangura abandi bagiye mu busaswa. Ndizera ko mwese muguwe neza. Hama abakunzi ba Vyarashwe Podcast TV bamaze iminsi bambwira duhe amakuru yo mu karere, cane amakuru abarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo umuntu agusavye ayo makuru abashatse kukubwira ati tubwire ibijanye n'imigwano iri kirabera muri Kongo. Iko amakuru rero ameze muri no minsi canke uko vyazindutse, hari amakuru yanzibira. Aya makuru ndizera ko abatari bake boba bari bamaze kumva ko bikeyi, kuko vyagiye biragaragara kandi musanzwe mubizi ziriya mbwebwe za sarambwe za M23 iyo zifasha akarere zirabitangaza. Igihe rero agaceka aha hitwa Nzibira hafashwe n'imbwebwe za sarambwe, vyaratangajwe biraja ku mugaragaro, baragira umunsi mukuru gushika naho birangira bagize inama ya gihutihuti. Barahafashe atani minota mikeyi bahafashe baca biruka kugira inama, barakoranya abantu bya bindi basanzwe bakora vy'iterabwoba bababwira amajambo ya nariya. Ariko uwo munsi novuga ko wabaye umunsi w'umukoshi cane ku nyeshamba canke ku mbwebwe za sarambwe, kuko warangiye nabi. Uwo munsi warangiye nabi gute? Leta ya Tshisekedi yaciye ihagurutsa amadrone y'ubwoko bwose. Ayo madrone aragenda aracucuma izo mbwebwe za sarambwe gushika naho nimba haraho bararokotse abantu benshi, harokotse abantu badashika nko kuri 5. Nabo barokotse sinibaza ko boba bagiye ari bazima, ngira bagiye bafise ibisasu, abandi bagenda bafise amaekra, kuko habaye ikintu bita bombardement. Nta muntu we bararashwe n'inkoho ntoyi ngo za karashi canke ubundi bwoko bw'inkoho zibangutse. Hakozwe bombardement, drone nizo zakoze akazi muri Nzibira gushika ano mango tuvugana. Biragaragara neza ko Nzibira ata mnyeshamba canke imbwebwe za sarambwe zoba zibarizwamwe. Rero ngo vyagenze gute bakoreshe inguvu nyinshi, kuko benshi bagiye baravuga ati none izi mbwebwe za sarambwe izi nguvu zizikurahe zo gutera akarere kanzibira zikagafata mu mwanya nk'ujya, mbega izi nguvu ko badasanzwe bazikoresha no mu yindi mice. Rero ikintu gihari nuko mwibuke ko bahawe iminsi ipimye kugera itariki 10 z'ukwezi kw'icumi, hazoba hafashwe canke hagiye gushirwa mu ngiro ivyo bategetswe. Rero baca bavuga ati reka twereke ibi bihugu mpuzamakungu biriko biragerageza kuza kwinjira hagati y'intambara ya Kongo, twereke ko izi mbwebwe za sarambwe dukomeye kandi ari twe tuzokwempoza, ari twe tuzogira ico tuvuze nk'itegeko, apana kugira ku mategeko yabariya ngo va mu ngo ubu turategetse ngo abagwanyi ba inkotanyi za RDF vayo u Rwanda kurayo abagwanyi banyu. Bavuga ati reka ahubwo tubandanye dufata ubundi buce kugira tubashire ko presse tubabwira ati nubundi natwe mudakurikije ibyo dusaba, ntitugiye kuharekura, ahubwo tugenda tuguma dutera tujibere kugira dushike no mu Buvira. Nzibira rero yarabaye Nzibira, barabaribase, drone zarabacucumye, aho bavuga ati ego kabisa kuva aho twagiriye ngo turatera canke turigira ngo turabahinga bo gufata, uyu munsi turakoreweko. Rero aya namakuru yaramaze iminsi nariko ndavunagura, kuko hari benshi uca usanga bumva makuru canke bakayumva nk'urukurukuru mugabo bakaba bari bimeze gute. Aha ndiko ndabivuga muri rusangi kuko hari benshi bagomye bambaza Nzibira bimeze gute. Nzibira nuko vyagenze, nta mbwebwe ya sarambwe ibarizwa muri Nzibira kuko barazikoreye umuti, barazivugutiye. Hanyuma amakuru yaramutse nuko aho bita Mpeti Pinga, aha ni Warikare, ni muri territoire ya Warikare muri Nord Kivu. Aha naho nyene amadrone Yaraye akoze akazi.
drone zaraye zishe imbwebwe nyinshi, izi nyenzi za sarambwe zaraye zikorewe umuti, zaraye zicucumwe birenze urugero. Mbere sino kurasa imbwebwe za sarambwe gusa, n'ibiraro bimwe bimwe vya strategique. Ibiraro bari basanzwe bacishako amaravitayema, bacishako ibifungurwa, bacishako bijya biduga wumva ngo vyagenda ngo vy'ubwiringizi, ibikoresho byose bakoresha bijya biraro. Ibi biraro basambaguye si biraro leta ya Kongo yari yarubatse. Aha no nshaka ko dutahura, vyari biraro izi mbwebwe za sarambwe zari zarubatse kubera habanguke, kuba ibikoresho bakoresha aba bagwanyi izi mbwebwe za sarambwe. Twese turazi ko ari abanyarwanda, turazi ko leta y'u Rwanda yavogereye Kongo ija kuyirengera ku busugire canke kuri souverinete yayo. Aha nta kintu na kimwe boharira ko, kandi n'amakungu arabivuga. Ibi biraro rero vyarubatswe mu nzira yuko bakura ibikoresho mu Rwanda biza muri Kongo, cane cane muri no turere basanzwe bariko barakoreramwo imigwano n'uturere bafashwe. Rero leta ya Tshisekedi biciye muri FARDC ni drone za gisirikare zarabombarze izi mbwebwe za sarambwe aho iwarikare no territoire ya warikare, barasambura ibiraro vyose vyubatswe n'izi mbwebwe za sarambwe aho ubu bari mu yabira. Hari rero n'ayandi makuru ngire ko ndababwira kubijanye ni n'akavideo ni tu video dushika nka dutatu ngo twiriwe turasirikira ku munsi wejo mu magroupe atandukanye, aho hagaragaye abasirikare benshi ba RDF inkotanyi bari ko baraca mu biziba, bari ko baraca ahantu mengo ni mu bishanga, aho amazi bamwe yabagera ku masentire, abandi ku mavi, bivanye n'uburebure bw'umwe wese. Hajya ahantu bivuga ko ari abasirikare ba RDF ni raforo Kagame yarasubiye kurungika muri Kongo nk'abasirikare ba RDF nyezina, bari barungitse raforo kugira barabe ko bosubira kuja kongera kwataka iyi nzibira, kugira ngo barabe ko bogira pression international, kugira barabe ko bohafata bakahizizira, bagaca bongera bataka ibitero muri no misi basigaranye, kuko nababwiye kugira itariki 10 z'ukwezi kw'icumi niho nico kiringo bahawe bazobe bavuye canke bavuye muri Kongo, kandi bahagaritse imigwano burundu. Ubu rero izi mbwebwe za sarambwe, izi RDF zinkotanyi, M23 irikiragwana bimwe mu kirundi bita mufutu mfasha, bariko baragwana bakoresha effort nyinshi batarigira bakoresha kugira n'uburere bafise ntibabutakaze. Aha aye ni mu gihe bateye nzibira bumvise ko aba wazarendo na FARDC n'abandi basanzwe babafasha kugira bareko bugarukana ituze amahoro n'umutekano mu karere ko burasirazuba bwa Kongo, bariko barisuganya ngo bitegura kugira batake Bukavu. Rero bacavuga ati ibi bintu tutabitanze turatakwa kandi tugasubiza inyuma, tukaramuka dukuwe muri buno burere bwa Bukavu twafashe canke muri Bukavu nyezina, tuzoba twambaye ibara nta vugiro canke nta fatiro, nta buremere tuba tugifise imbere y'ibi bihugu mpuzamakungu biriko biraduhatiriza gusohoka muri Kongo. Ibi rero ni strategy zose ziriko zirakogwa ku mpande zose. Tshisekedi avuga ati sinduhuka. Ibi Tshisekedi biko birakogwa mu gihe Tshisekedi yavuze ijambo rizima, twararishize kuri Flow Podcast TV, mugabo twarishizeho mu gifaransa, ni benshi bagerageje kumbwira ridusigurire ko gisanzwe dusigurira, ariko cambona kumengo rijya jambo imisi rihaciye n'abagiye kubinsaba babinsavye haciye imisi nyinshi, ndavuga ati iri jambo ntiryoba rikiri araine canke ni jambo ritoba rifise inguvu nyinshi muri iki gihe kuko riciye imisi myinshi. Mugabo nimwabisaba muri benshi ndashoye kuri basigurira nta kibazo. Muri iryo jambo Tshisekedi yavuze amajambo akomeye cyane, aho yavuze ati Doha na Amerika ko vyananiwe
canke biramutse binanirwa sinzosubira kwicarana n'umuntu yitwa numu M23 sinzosubira kwicarana n'izi nkozi z'ibibi ibinywa amaraso vy'u Rwanda ngo ndiko ndanegosia navyo nibi nyene yaciye ashira mu ngiro aho yaciye atangura kuba bombarda arabarasa urutavanako gushika no mango Tshisekedi yiyemeje ko ategerezwa kurasa gushika n'imiburiburi abasohoye muri Bukavu n'imiburiburi itariki 10 zizogera Tshisekedi yabasohoye muri Bukavu akoresha drone akoresha ingwano yo hasi Tshisekedi yiyemeje kunoza zino mbwebwe za sarambwe gushika azigeze mu Rwanda benshi bariyumvira ngo none ngo abasohoye bagahungira mu Rwanda bizogenda gute Tshisekedi muri uno mwanya aramutse agize amahirwe yo gusohora zino mbwebwe za sarambwe akazikura Bukavu Goma zigahunga zigasubira Rwanda canke Kenya canke Uganda zaje zizanana Tshisekedi afise ikintu bita droit de poursuite iyo droit de poursuite niyo n'u Rwanda rwagumye rukoresha mu gutera muri Kongo mu kuja kwiba mu gutegura izo strategie zose zo kuja kwiba Kongo aho bavuga ko bariko barapursuiva bariko barakurikirana FDLR iki rero Tshisekedi nawashiye kugikoresha na strategie yo kubandanya gabe ibitero ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe bizoba bishitse bagasohoka muri Bukavu na Goma bahungira mu Rwanda ayandi makuru nuko hari amakuru nyene yongeye kuza je novuga kare nk'isaku canke gukoma induru canke kubweja ngo nko basanzwe babikora imbwebwe niko zivuga basanzwe bako baravuga kuva ku munsi w'ejo no mu gatondo niyo makuru yazindutse aho bavuga ko ngo aeroport ya Bujumbura canke ngo Bujumbura bagomba bayigabe ko ibitero mu gihe bakoresha amajambo kugira bifatefate kandi kenshi uzurabe bavuga ko bagomba gutera Bujumbura mu gihe muri Kongo bakoreweko mu gihe muri Kongo babacucumye muri Kongo iyo izi mbwebwe za sarambwe zakorewe umuti zarashwe neza ivy'akarorero zikunze kuvuga ijambo rya mbere ni genocide hama bahejeje kuvuga genocide akabona ntibifashe bagaca baza ngo aeroport ya Bujumbura ngo yafashwe ngo yinjiriwe canke Bujumbura bagomba kuyirasa ngo nta minsi isigaye buraca tukatera Bujumbura aya majambo yama yavuzwe kugira batera ubwoba abanyagihugu b'abarundi kuko umusirikare wewe bino ntiwo bimubwira ngo avyumve naje ubwanje kuko nsanzwe nzi imvugo zabo no kungene bakora ntavyo no kumva nta nivyo no kwemeranya nabo na nico gituma muri kino kiganiro ngiriye ko ndabivuga aya majambo yongeye kugaruka ngo bagomba barase Bujumbura ibi navyo ngo ni kubera bavuga mu mvugo zabo bakunda kuvuga drone misi yose yo zibarashe ngo drone zihaguruka zivuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport aya majambo bama misi yose barira batakamba turaswa ni drone zivi Bujumbura Uburundi nibwo buha inzira ibigwanisho biza kurasa izi mbwebwe za sarambwe aho bahindukiza bakivugisha ngo ni genocide ari naco gituma kenshi uzokumva bavuga ati ngo igisirikare c'u Burundi na Kongo ngo bareko barakora itsembatsemba ngo bahonya ubwoko bumwe ubwoko bw'abatutsi ari bwo Kagame Kabarebe n'abandi bafasha kurongora Kagome mu gihugu c'u Rwanda bama bavuga ati ngo tugiye kuvugira ubwoko bw'abatutsi buri mu burasirazuba bwa Kongo buvuga ikinyarwanda rero barundi kazi aya majambo y'iterabwoba u Rwanda rukoresha ku gihugu c'u Burundi nta shingiro agira nta buremere na bukeyi afise ni mujyame ni mutekane igihugu c'u Burundi kirarinzwe igisirikare c'u Burundi cyo gitumubona baravuga igisirikare c'u Burundi ubu kirihoreye kivuga ati mwe ni muze amajambo kenshi indongozo mukunze kumva bavuga ati u Burundi ntidutera turivuna abarundi mu mico yabo kuva kera abarundi ntibatera abarundi barivuna uko rero niko amakuru yo mu karere yiriwe n'amakuru yaramutse nta kindi gishasha nicagira ngo kirabonetse turaza kukibamenyesha tucishije hano nyene kuri Fleury Podcast TV ngira ko ndababwira ati abanyarwanda ni mureke kuyiriza ngo muraswa na drone zivuye i Bujumbura naho vyoshika Bujumbura igatiza ikibuga c'indege ndavuze nka Fleury nk'umusesanguzi simvuze nka leta y'u Burundi ndavuze ati naho vyoshika iyo drone igaca mu gihugu c'u Burundi none nanje mbaze ibigwanisho idrone yarashe kica makanika idrone zahagurutse mu minsi yahera ibi bigwanisho by'ubwiringizi ikiroberi
nka M23 izi mbwebwe za sarambwe zobikuraho bino bikoresho ajya makaska ajya maradare n'ibindi vyinshi bivahe ko ntibica mu gihugu cy'u Rwanda ugomba umbwire ko tujya brand na bijya bikoresho izi mbwebwe za sarambwe zifise biva Kinshasa biza ngo bije muri ubu buce izi mbwebwe za sarambwe zafasha oya reka kwiriza mu gihugu Rwanda munsi ko ari go ruriko rwafasha ari go ruriko rwakora ibi bitero muri Kongo kandi n'ibigwanisho canke ibikoresho byose biva Rwanda vyinjira Kongo mugaca muza mugatatabiza ngo tuko turaswa na drone zivi Bujumbura uku no gutsindwa no gutegwa n'isoni nibimara mare bitagira ifatiro ni mugwane nkuko mwiyemeje hama mureke babakorere umuti kuko urukarishije ruramumwa kandi mu Kirundi dukunze kuvuga ati iyo utanguje umuriro birashoboka kuhera utangurira mu rugo iwawe ugaherera mu rugo iwawe abanyarwanda rero nimwicare muzi ko uru rugamba rwatanguriye mu Rwanda no mu bundi buce butandukanye uru rugamba ruzoherera mu Rwanda bakunzi ba Free Podcast TV aya niyo makuru y'akarere aya niyo makuru y'imigwano aherutse canke yazindutse kuba muri Kongo nihagira gishasha ngo twatoje kubibabwira turabibamenyesha turakengurukiye cyane rero mwebwe mwamaze kugira sabone canke subscribe na mwebwe mwafatiye ino nkuru hagati canke bo babahaye link bijya bitango partage hanyuma namwe turizera ko mugiye kugira sabone canke subscribe kugira tubandanye tubana kuri Free Podcast TV turabakunda cyane ciao ciao